twari twavuganye ikibazo kijanye n'uburenganzira bwo kwinjira. Ubuherutse twari twavuze yuko kwinjira ari amafaranga 10,000, ariko ujya munsi nyene harabaciye batangura baterera n'ivyo Fondation Pax Burundi, ariko iyo ntererano igashika ku bazoja kurorera. Rero turashima ukugene abaterera batwitavye, ubu unya kwinjira bikaba bigeze ku mafaranga 5,000, ntibikiri 10,000. Ivyo aba VIP ni kujya nyene twabisezeranye n'amafaranga 50,000, ariko amatike yo kwinjira ya VVIP ndabamenyesha yuko yarangiye. Abayaguze barayaguze, tuzobakira bayazanye. Ubu unya ibibanza bisigaye ni iby'abafatanya bikorwa abitwa abasponsor. Rero abasponsoro ndabibutse yuko ari kuva ku mafaranga 250,000. Abo rero abasponsor abafatanya bikorwa bakabazo kwicara mu bibanza by'iteka cyane VIP. Muti bizogenda gute rero abantu abarorerezi hageze kuza kurorera urukino rw'umupira w'amaguru hagati ya Aigle Noir na Al Hilal Al Ahli murantunga. Ibibanza bizogurishirizwamwo amatike, murazi yuko mwishira hamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru muri Afrika kizira yuko amatike agurishirizwa ku kibuga. Twatoye rero ahantu hashika 6 hazogurishirizwa amatike. Aho naho ni ku Mashugwe, naha hepfo yacu, hepfo ya Stade Intwari uri kuraduga, ni hafi ya Whitestone aho bita kwa Domiciano hajya hirya, ni kuri Mex iri ngaha hafi nyene y'ikibuga, ariko si kuri Stade Intwari, ni kuri Palais des Arts. Naha hirya gato hari inyubakwa ya Jido, naha niho haruguru y'ikibuga, hamwe n'imbere y'ishengero ry'abayehova hafi uvuye ku ishure Leriere. Nibyo bibanza rero 6 dutegekanya kugurishirizamwo amatike ku bazoba bashaka kwinjira bakarorera bari kuri pourtour ku mpande z'ikibuga. Abo tubibutse yuko baza bambaye umwambaro wa Aigle Noir canke wa Nkurunziza Cup wanditseko ejo ni heza, hanyuma bakibangikanya inoti ya 5 bakayitanga bagahabwa itike. Kugurisha amatike bizotangura igihe c'isaha 2 birangire igihe c'isaha 7 kugira ngo tube twaronse umwanya wo kwereka abantu aho bicara, nkuko muri Fondation Pax Burundi dusanzwe tubitunganya. Murazi yuko baticara mu kajagari. Hanyuma kuba VVIP baja baraguze amatike, abo onya tuzobakira bazanye ayo matike baguze amafaranga 100,000. Hanyuma aba VVIP bo biroroshe, basanzwe bafise n'urupapuro rw'umutumiro arigo invitation. Mwava mugira muti mbega none ko bazoba binjiye kare guhera saa 2 guhera saa 4 mu kibuga ntibazohava bagwa isari? Oya, nta n'intete. Turiko turatunganya ukugene hazoba abantu bagurisha ibyo gusama umutima, ivyo atari byinshi cyane, umutobe canka agatumbura, kugira ngo umuntu azoba yinjiye mu kibuga saa 4 azoba yinjiye saa 5 akaba aja kuhasohoka igihe c'isaha 11 urukino rurangiye, ntahave agwisari mu kibuga. Aho mbere ngiriye ko saba abazoba bari kurorera urukino rw'umupira w'amaguru hagati ya Aigle Noir na Al Ahli yuko tworangwa n'ubuntu n'indero. Kajya gacupa uhejeje kunyweramwo amazi, kunyweramwo umutobe,
kagumye ntuhave ugatera mu kibuga kuko n'amakosa. Wopfuma ugasiga ku ntebe wari wicayeko aho uko uzotwagwa n'ibishobisho ukagatera mu kibuga. Ayo n'amakosa mbere dushobora guhererwa amanota mabi. Abarorerezi rero ico ndakibasabye cyane, wa wundi ati ndabapfukamiye bazogira indero, ikibuga cacu kigume ari kibuga c'isuku, kandi n'abantu baje kukeroreramwo umupira babe ari abantu bafise indero. Hanyuma kubijanye no kugene abantu bazokwinjira, imiryango ni ya yindi nyene. Turafise abantu bazofasha kwereka abarorerezi aho bazotumbera kugira ngo twicare kuri rwa rutonde rwacu musanzwe munsi. Yego navuze yuko ari kwambara imyambaro ibiri, hariho n'uwundi mwambaro twemera, n'umwambaro wa Al Ahly. Abo muri Al Ahly nimba hari abazoba bavuye Igitega araba Al Ahly canke bavuye hari Icendajuru baje gushigikira Al Ahly, n'uburenganzira bwabo, tuzobakira n'iteka ryabo, tubereke aho bicara n'iteka ryabo, hanyuma agateka kabo tukubahirize. Nta muntu rero azobuzwa kwinjira mu kibuga ngo nuko atambaye umwambaro wa Al Ahly. Ariko kandi ngaha ndahagaruka, bya bibazo bikunda kuza, nambaye Vitaro, nambaye Barcelona, nambaye Paris Saint-Germain, ibyo ku rubanza rwa Fondation Pax Burundi ntitubikorera ko na gato. Tubasaba iyo myambaro itatu: umwambaro wa Aigle Noir, umwambaro wa Nkurunziza Cup, n'umwambaro wa Al Ahly. Imyambaro rero iri kwiragurishwa, sinzi ya Al Ahly kuri kuragurishwa ntabyo nzi, jewe nzi ya Aigle Noir niyo ndiko ndavugira. Imyambaro ikwiragurishwa mu makartier yose, nangaha ku kibuga imyambaro iri kwiragurishwa. Mbere n'abashaka kugura training VIP canke VVIP nabo nyene ntibagira ingorane, training za Aigle Noir zirahari, barashobora kuzigura. Muri make rero nuwo muco nagomba gutanga kubijanye n'igurishwa ry'amatike, kubijanye n'ukugene tuzokwinjira, kubijanye n'igurishwa ry'imyambaro. Hanyuma nsaba abakunzi b'umupira w'amaguru na cane cane abazoba baje kurorera urukino rwa Aigle Noir na Al Ahly kuzogira indero, kuzogira ubuntu, bakirinda guhagarara ku ntebe, bakirinda guta amacupa mu kibuga, bayagumye bapfume bayasiga ku ntebe bazoba bicayeko. Murakoze.